kuvyo umushikiranganje ajejwe ubumwe mu gihugu cy'u Rwanda Bizimana yavuze ubivuga kwiki narabyumvise maze iminsi nkurikirana ingene agenda aca mu bigo by'abanyeshuri ariko arabigisha amateka y'igihugu cabo byo bagiye baracamwo rimwe na rimwe narumvise ko azabifatanya n'ibyabaye i Burundi umugwi w'abahutu ngo bagomba yuko botembagaza ubutegetsi niko yavuze mugabo haba kwica ngo abanyeshuri bo muri za segondere n'abandi ariko ugiye kuraba ingene yabivuze asa nuko nyene ataburemere yabihaye nk'uko umenga siho nyabwoko ryabaye mu by'ukuri mu 72 mu gihugu cy'u Burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu n'abasigaye ngaha bababuza kuririra babo bababuza guhamba babo babuza no kuvuga ibyabaye donc baba ngaha bari mu bikomere kandi bakoreho nyabwoko umugabo badashobora kugira ico badenonsa kubera ubutegetsi bwabo kandi ubuhari ntibubibemerera kandi nibwo bwabikoze ivyo vyavuzwe na General Kabarebe avuze yuko mu Burundi hashobora kuzobihonya bwoko kumbure arabishije amaso ya kure nk'umusirikare ku rugamba yabonye byinshi bitandukanye yakunda koko anje biba bo ibya mbere hoho nibaza yuko sinzi ingene yabiravye sinzi integuro zavyo ziriko zirabera we kahazi muga twetwe ngaha mu gihugu gituma uvuze yabibonye akabivuga siwe twokwizera kuko siwe ariko arabiturabira ariko no mu bantu bakomeye akomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko ninde adakomeye bivanye ku akomeye giti ciwe akomeye mu gihugu ciwabo none hari inshingano afite canke abatutsi bino baramutumira turaturabira uzuraturabira we nihagera tuburire sivyo bamwe bagashima ukuri uvuga koko ataho wegamira ariko koko hari abantu benshi bazize ukuri je nabize aho negamira ufise yuko uzozira ukuri kwawe ariko urwo rupfu ngo bari guhiza mwemwe mutinya gupfa bamwe mu bakunzi bawe bamwe mu biyita ko abasesanguzi batandukanye baragusesangura bagagusesanguriramo babona yuko nta mukozi w'Imana yarakwiye kuzaraja muri avuga ibijanye na politike avuga ku bijanye n'imibano hagati y'ibihugu bitandukanye koko yakwiye kuyobora intama ziwe akazishikana ku gakiza bivuga kwiki mbe none kuba umurokore cyangwa kuba umupastori cyangwa kuba umukizwa ni ukuri mburakimazi mu ntererano zofasha sosiyete yawe kubaho neza haze idubu iza gusambura abantu isambura umuryango isambura igihugu cyawe wowe ucunyika uti jewe ni harero yamene mana ni wigwarize hama nawe yakurebye ngwirogire gute ntushobora gusuzugura abantu bose mu bana cyangwa gusota abantu bose ngo bazokubwire ngo namahoro ngo nisaba ngo turemeye ubu tugendera ku mitwe wapi oya ntibikunda ugomba kumenya ingene ubana n'abandi Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murasumiriwe canke muramutse bivanye na muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda bikaze yose batuzana mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya, muri Amerika, ndetse mu guvya bara ndavuga mu Mani Sinabi, Saudite, abari Dubai, mwege mwese ndabaha ikazu. Turi mushashwe chini yacu, ndagusaba kugira subscribe, kugira comment kubaka umuryango munini. Yes, ni umunsi udasanzwe kandi no munsi atugira amahirwe kwakira umutumire adasanzwe. Tuzakora byinshi bigiye bitandukanye ku buzima butandukanye, aho kandi kugira ngo utange umuco ku bintu bigiye bitandukanye. Gumana tugira ngo uharonkere byinshi amawige kugira ngo tugishe nabandi. Karibu sana. Murakoze. Meze neza. Nta musonga. N'amahoro koko. Kamwasize ni kamusanze. Ndabibona kabisa. Yego. Ubona ko na kabiri ari sawa cyane. Two gutamira tuba twabonetse. Yes, rero musaba kunzi wa African TV hari abantu benshi bagukunda cyane gose bakunda gukurikirana. Bandi bahezagira. Reka ndabaramutse. Aho bari badukurikiranira mu migabane itandukanye. Imana ibaha umugisha kuko ufite abakunzi benshi ku isi yose nzima n'abansi bariyo abansi yako nibaza ko batabwiye kuza vuba cyane oya umuntu akivuka mu bantu babiri abagira bose ariko uko akura niko biyongera ariko igihambaye nico baba kwagira
yego yes ni Apotre Isidore Mbayahaga umwe wakozi b'Imana bakorera ku butaka bw'u Burundi ariko kandi asanzwe ari international muri kino gihe umaze igihe hari byinshi uganirako ukavuga ukuri ngira ngo n'ubuherutse hari ukuri kwishwa yaze ko kubitandukanye ariko kandi no musi nzogira gudushure kandi gusesangura bishugira ngo twigishe abarundi badukurikirana abantu basanzwe bagukunda kugira ngo koko imitima ya bamwe bamwe ikire hari n'abandi kumbure icigwara gusuma ndibaza yes no musi ikintu ko tuzahugaruka cyane umushikirangaji ajejwe ubumwe mu gihugu cy'u Rwanda Bizimana amaze imisi azunguruka mu mashuri atandukanye ndetse n'ahandi ndetse mu byo agenda avuga agashikiriza ku kibazo cy'u Burundi mu 72 kijanye n'ubwicanyi cyane nyabwoko nkuko babivuga byabaye mu bwoko bw'abahutu ariko ntibabihe agaciro koko bakabivuga nko guca ko gusa ibehe mu gaciro mbega ko bahabayeho amahonyabwoko angana gute mbega ihonyabwoko ni ryari zabayeho ko tuzi y'Abisirayeli yabayeho ariko no munsi koko hari izindi honyabwoko koko umuntu yokwita ihonyabwoko ryahabaye canke kugira ngo bamwe masiga ivy'iwabo bise neza bo bivuga ko iki murakoze ni CJ itoroshe mugabo ibyo uvuze nivyo amahonyabwoko yarabayeho mugabo ayavugwa usanga ari make yego biva ari impamvu zitandukanye kuko nkuko bivuze dukunze kumva ihonyabwoko ryakorewe abayahudi yego tukumva ihonyabwoko yabaye mu Rwanda yego tukumva ihonyabwoko ryabaye muri Armeni mugabe iryo ntirivugwa cyane ni nta n'imizi yo kwibuka myinshi wumva bakazemo cyane kubera burya bivana icicaro cya igihagararo yo gucatira iki gifise muri Sabe Nations Unies kuko nico cagirizwa iryo honyabwoko hari ihonyabwoko ryabaye muri Namibia muri Namibia barigeze kwica abantu kugeza aho bica abantu bagera kuri 85 kwijana ihonyabwoko ryabaye kugeza aho usanga bagenda bagashira amasuide mu mazi abantu bavoma barapfa baratikira mugabo urumva ko itavugwa hanyuma hari ihonyabwoko yakozwe n'abaje kurondera abacakara abazungu ihonyabwoko yifatiye kubirabure urabizi yuko baza gutwara abantu barapfira mu nzira ari benshi kandi ugasanga niyo bageze hariya mu bikorwa ariko barabakoresha hari igihe umuntu babona ashaje canke babona agomba kuruhuka ugasanga barafasha umuntu baramwisha bisha batari bake rero abavyeyi barasha gusanga ariko yonsa umwana kubera umwana akeneye konka bamusana mu mirima y'ibikaju byo muri Amerika bakoze ari byinshi cyane ugasanga umuvyeyi ubwo nyine bamutemye nk'amabere bakayaterera imbwa zabo hariho imbwa bari baratoje kuri inyama z'abantu bagafata mama bakamuca amabere bakayaterera imbwa zabo hanyuma byanagorana umugore kuko ntabagishoboye gusubira gukora kandi bamutemye amabere bakamwaka n'umwana bakamutemagura bakamuterera imbwa zikamurya umwana donc harabaye ihonyabwoko mugabo ridafatiye ku bahutu n'abatutsi ifatiye ku rukoba no ku mucakara nico kimwe n'ibyabaye muri Afrika y'Epfo ikintu cya apartheid mwazi yuko habaye gutoteza cyane abirabure hapfa abantu benshi cyane ndetse bamwe bakabarisha imbwa nkuko kundi abazungu niko babigenjeje ayo yose rero n'amahonyabwoko yagiye araba mugabo hari amahonyabwoko aba mugabo ugasanga abayagiriwe n'ubundi ntibashoboye kuronka babivugira kubera abayabakoreye bagumye ari bafise power muri ico gihe rero biragorana yuko ihonyabwoko rivugwa nubwo muri Nations Unies babonye ko ibimenyetso byose n'ibyakozwe birerekana ko aho hantu habaye ihonyabwoko mugabo kubera inguvu abarikoze babafise usanga babandi barikorewe inyuma yo kwicwa no kurandurwa no gutikizwa n'abasigaye ntibaronka ingene bavuga rero ibyo rero cyo gituma wumva iyo hageze kuvuga amahonyabwoko havugwa make ayabaye ari menshi kuvyo umushikiranganje ajejwe ubumwe mu gihugu cy'u Rwanda Bizimana yavuze ubivuga kwiki narabyumvise maze iminsi nkurikirana ingene agenda aca mu bigo by'abanyeshuri ariko arabigisha amateka y'igihugu cabo byo bagiye baracamwo rimwe na rimwe narumvise ko azabifatanya n'ibyabaye i Burundi
narabyumvise avuga ibyo mu 72 avuga yuko mu 72 habaye mu Burundi umugwi w'abahutu ngo bagomba yuko botembagaza ubutegetsi niko yavuze mugabo haba kwica ngo abanyeshuri bo muri za segondere n'abandi ariko ugiye kuraba ingene yabivuze asa nuko nyene ataburemere yabihaye nk'uko umenga siho nyabwoko ryabaye mu by'ukuri mu 72 mu gihugu cy'u Burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu ivyo naho uja kwibaza umuntu akoze muri Nations Unies araba ingene bimeze bazi ingene amahonyabwoko abakarifye ko ariyo harabayeho nyabwoko ico ntashimye atashikirije neza jewe nabonye yuko umenga kirimwe amanegurwa atari makeya ntibashobora kuvuga ngo hishwa abanyeshuri bo mu myaka ya segondere ngo kubera ngo baziwe ko bari bateguye yuko bazoshobora gutembagaza ubutegetsi cangaruka nkibaza umwana w'umwaka w'umunani mu w'icenda akiri ku ishuri ivyo vyo rero kwita kudateye bikura ntivyoshoboka mu 72 hishwa abahutu b'abarimu bigisha mu mashuri mato iyo oye mu misozi abafundi b'indimo abantu bari mu misozi usanga n'ivya politiki batabikurikirana umudanaza atize mugabo kubera gifise inzu y'ibati canke yaguze imodoka n'umutahe wabaye munini barabishe ugasanga abantu barishwe mugabo kubera bakijijwe ubwoko bwabo ifo kupa yuko abantu babideha cyarabaye hanyuma igihugu caratumye abantu bahunga abantu barambuwe ibyabo bicirwa abantu babo batamatongo batamazu barahunga baja mu bindi bihugu leta yari ihari yakoze igihonyabwoko ntiyigaze ija kubarondera n'abasigaye ngaha bababuza kuririra babo bababuza guhamba babo bababuza no kuvuga ibyabaye donc babangaha bari mu bikomere kandi bakoreho nyabwoko mugabo badashobora kugira ico badenonsa kubera ubutegetsi bwabo kandi ubuhari ntibubibemerera kandi nibwo bwabikoze muri ico gihe rero igituma benshi bavuga ijwi rikaja hejuru nuko bavuga ko aribo barikorewe kandi umunsi akari bafise power rero aho oye ntibaje kugira ngo basuzugura ivy'abandi burya abantu bakwiye kumenya yuko n'umusonga wundi babaza ico rero carabaye rero bagombye kuvuga ngo abo bantu bishwe bari mu banyeshuri b'abahutu babajijwe yuko bagomba gutembaza ubutegetsi jewe nkambaye aha ntavyo nemera n'ivyiyumviro byari bihari byo kugomba guhonya abantu ivyo byarabaye kudaha agaciro canke gusuzugura ihonyabwoko ryabaye mu Burundi ariko bo ivyabo bakabiha agaciro gusumba kandi ibyabaye ari bimwe kuko bose yabaye ihonyabwoko bavuga ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi nganaho ry'abahutu ariko batabiha agaciro bibona muri heshusho bo ubwa mbere hoho burya ihonyabwoko ryabaye n'ikintu kibi cyane aho uryumva hariho hose ryakorewe abatutsi ryakorewe babi ni icyaha kibi cyane mugabo birababaje cyane kandi iyo warikorewe ugacuzwa n'uburenganzira bwo kuririra abawe no kwibuka abawe no guhambana iteka abawe kubona ibisigarira by'abawe noneho n'ibyo wari ufise ukavyomogwamwo itongo inzu ubwene gihugu ukabaho nk'uko umenga nta kintu na kimwe nta muntu n'umwe yitayeho umubabaro wawe ico ni ikintu kibi cyane umuntu apfa kabiri rero nico ndiko ndavuga kuko ibyaye 72 ngaha ni ibintu biteye ubwoba kugiye kuraba ibimenyetso byabaye ni ibintu bigo aba bantu bumva barundi bari muri za Australia bagiye kera bari za Canada bare bumwe bafashe ubwene bw'igihugu bwa Tanzania ugiye kuraba benshi nabagiye muri ico gihe bahunze basiga abantu ababa bapfuye bamwe bagenda batambuka imivyimba biruka ukumva mu nyuma babateye kw'ibitoki abandi babateye kw'ibiti ntuzi umuntu wawe ahari niyo wahungiye leta ntikwitayeho tigiye kuvuga ati nimugaruke turabe byabaye kugira ngo musubire mu burenganzira bwanyu urumva ko umuntu akurana igikomere akazogisazana kubera nta bivugira
ubibeshuza n'umwe yabikora nyene kandi wavize ubutegetsi ico gihe biragoye muri ico gihe nico gituma abantu bakwiye mu by'ukuri kudafinisha imibabaro y'abandi nimba ugomba ko abantu bose bumva akababaro kawe menya yuko n'uwundi yababaye nawe uha agaciro umubabaro wiwe mu banyarwanda canke abarundi badatahura ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi canke mu kiringo cyo kwibuka barafite ikiringo cyo kwibuka no mushikingana n'indwi yose iyo habayeho abanyarwanda canke abarundi canke abanyamurenge n'abandi batandukanye badatahura ivyabereye mu gihugu cy'u Rwanda bavugita ko ari inginga bitekerezo kuko uwo muntu bakamufata yuko amenje kuba adashobora kubatahura ivyo bintu ariko no munsi bakaba badaha agaciro ivyabaye mu Burundi yoba ari kosa rikomeye cyane kuko umuntu wese atiyumvira canke atabona kumwe nawe ku byagushikiye ntuce umwubwira yuko afite ingenga bitekerezo kuko icyo womera cyoco nzi nta hantu hariho nyabwoko wahava ubwoko bumwe abahari bose baratakaza barapfisha washaka no mwiho nyabwoko ry'abatutsi hapfa abahutu benshi kandi muri abo bahutu hariho abapfa bariko bagwanira abo batutsi bamwe babanyegeza abandi babahisha mugabo ugasanga baciye bitwa ivyitso sivyo bagaca bicwa bazize igihu nyabwoko riko rikorerwa abatutsi donc muri ico gihe rero hashyizweho umunsi wo kwibuka abantu bose baburiye ababo muri ubwo bwimo bakwiye guhabwa amahirwe angana yo kwibuka ababo kuko bose igihu nyabwoko ryabakozeko nico kimwe no mu Burundi n'ahandi hose iyo habayeho nyabwoko ry'abatutsi canke ry'abahutu ni ukuvuga bigenda uko nyene hariho abahutu usanga banyegeza abatutsi hariho abatutsi usanga banyegeza abahutu kubw'imibano n'imigenderanire myiza bafitaniye iyo muri ico gihe uwo muntu abizize hakazogira kwibuka ivyabaye muri ca gihe wewe ntaronka amahirwe nawe yo kugira ngo yibuke abiwe bibuke abo bantu bagiye canke bapfuye bazize ico kintu ni ukuvuga wewe umubujije kurira umubujije kugandara umubujije no kwibuka wiwe muri ico gihe rero wewe nubwo abahoze arashobora guhora kubera gutinye wamwimye uburenganzira atagushobora ntashobora kuvuga ngo nanye ndagiye kuko abona ko bidakunda mugabo nawe umugiriye nabi arababaye umutima urabyimba mugakabura havugira nibi vyabaye mu Burundi usanga abantu batotezwa bakicwa bazize ubwoko bwabo imyaka 40 ikazohera batigeze baronka ayo mahirwe yo kubaza n'ababo aho bahambwe yo kubaza ababo ico ivyaraho byasigaye yo kubaza ibi nibi ugasanga umuntu arahoreranye mugahoza ababaye kwashaka kico kizana iki mbega ni ngombwa ko bibuka ubwo bwicanyi bwahabaye hama kubera iki hibukwa ubwoko bumwe mbega ni ngombwa ko bikubwo mu cyabuvuga ko hibukwa bose mu bisanzwe igihugu cyose gifise gene citunganya mugabo uko biri kose mu kuri ikiza iyo kije kizira rimwe abo cyahitanye bose bakwiye abasigaye bakwiye kwibuka ababo kuko umubabaro ubangana bose bahitanywe n'ico kiza rero nimba hari haho babigira bakavuga ngo twibuka ubwoko bumwe abandi bahitanywe n'urugwimo mugabo tudasanga iyo bwoko mwebwe nta burenganzira mufise ibyo ni kosa na bomba rutardema bicayeko mbega ni ngombwa yuko bo kwibuka ubwicanyi bwahabaye canke hari abandi baza bavuga yuko kwibuka ibyabaye bitera inzigo y'akazikira bikazotuma bitanahera no mu bantu biguma bivuga ko ati banakabara twiciye kuvyibuka si bibi iyo bavyibuka mugabo mu ntumbero yo kwigisha abantu bo bati ibintu bigasubira ku ivyo si bibi muri ico gihe rero haca habiki haca haba kuvugana ukuri kwabegwa n'ibyo bihugu n'igihugu cyose bavuga ati ikiza cyarateye byagenze ukunuko ni ukuvuga ibi byiyumviro byatumye haba abantu ubwoko bumwe bwiyumvira kurandura ubundi ntibigaruke nta n'umwe asigara inyuma muri uko kwibuka mwese mujya hamwe mukavuga muti byabaye nibara ubu rero turondere ukuntu ibi bintu iri bara ritazosubira kugwa mugabo hagize kwibuka umuco umwe abandi ukamenga bo ntibibara abahubwo nibo banyira bayazana umugani w'abandi
bakavuga ati mwebwe ni mwe muri babi kandi muri abo babi nyene nabo bafisemwe abantu bahitanywe n'ico kintu nta muti uri kuratora umuti no kuvuga ati ntawe twagiriza ndakunda president wacu yavuze ati intambara zabaye mu Burundi nta bwoko butabutse nta muryango n'umutabutse nta n'umwe yavyungukiyemo ni vyiza ko tuje hamwe twese tukavuga tuti ibintu bigasubira kudusamaza nta bwoko buhari bwotuma turwana tutwankana ahubwo twese tumenye ubwoko bubi dufise ko arinda n'ubukene tubugwanye hama twubaka igihugu ni zihe ngaruka zabaye bivuye kuri jenoside cyangwa ihona nyabwoko byabaye mu 2022 ni nyinshi cyane ubwa mbere hari ivyo bikomere bitakize kuko hariho abantu bahunze bahunga igihugu kandi ari benshi cyane basiga imirima yabo yeze basiga amazu ngaha basiga ibitungwa byabo ngaha basiga n'imivyimba y'abavyeyi babo cyangwa bavukana yandagaye ku gahinga ico gikomere yari igihugu ciwaba hakiraba gutya adashobora kugarukamwe kubera avuga ati ngasubirayo babandi banyirukana bamwe bica biwacu bamwe basigara baranyaga amatongo bamwe basigara baribera mu nzu z'iwacu n'ubu uwengiye bangira nkuko bagize abandi agaca agenda akaba mwihema mu gihugu kitari ikiwabo akarya mburuguri zitameze neza akagwara akamererwa nabi uwo muntu urumva nubwo ari hiyo afise igikomere ico gikomere rero gikeneye kuvugwa ico kivura nuko habaho leta canke indongozi zivuga ziti ibyabaye ntibikabe kirimoso turondere bene wacu dusubize hamwe hanyuma duhamba kahise mugabo imyaka 2 3 4 5 40 kugeza aho abantu bavuga bati turuhindura ubwene gihugu bamwe bagashwiragira muri za Canada abandi bagashwiragira muri za Australia abatarose mu mahirwe bagafata ubwene gihugu aho bahungiye mu yindi mvugo uwo muntu n'abana byara agenda babwiye ati mumenye ibyabaye nibi kandi babidukoreye ni banaka no kuvuga ico ni ikintu kibi cyane hanyuma ikindi nuko kuntu umuntu acika umukene agacika umuntu asabiriza atungwa n'imfashanyo yari yifitiye ibimutunga bikwiye uwabimutwaye amuzi itongo ryiwe arizaho riri mugabo ugasanga ntagira reka ndakubwire nk'ibyo wacu igituma nakubwira yuko kutumva umusonga wundi ari ingorane zikomeye aho habereye impinduka mu gihugu sivyo hakabaho amasezerano yo gusura ku bana amatora akaba abantu bagatsinda amatora c'est-à-dire intwaro z'igikinye za kera ziravuyeho nukuvuga abari hanze bamwe bari barahunze bagasiga amatongo bagasiga amazu bagasiga amamangazini bagasiga imiduga bagasiga inka bavuze bati ashi tubatashe wacu ariko bamaze gutaha hariho abatashe bashika ku misozi wabo itongo ryabo itongo ntiyimuka riguma ngaha riguma hahandi n'inzu hari basanze izo basize zikiriho muga basanga zirimwo abandi bamara gushika bati mbisa ati sinshobora sinkubisa ntibikunda nuwundi mwampi ugira kabiri wiyumvira umuntu ari mu itongo ryawe imyaka 40 aba mu nzu yawe imyaka 40 inka zawe yazikamye zimwe zirasaza aragurisha imyaka nawe usonzeye hariya ugacuza gacha kuvuga ngo ntibikunda rega niho havuye rijya sentare yitwa senetebe avuga ati tuje guhuza abantu no kuvuga abantu bafise ivyabo n'ivyemezo vyerekana ko ari ivyabo babisubizwe ngabo urazi ko habaye induru bamwe baravuga ati ntidusubize leta niyo kipabo bantu baje ibaronderera amatongo ahandi muga twebwa ya nubwo ari yabo tuyamazemo igihe ntitubaha urumva ko no gufata inkota ugasubira ukanyingisha muri cya gisebe wa muntu yari afise ndagushingira ntaye gatoya jewe muri mu 2013 nari umuhanuzi mukuru w'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu
niho nakora yego ico kibazo ca CNTB kitanguye je niho nari yego baravuga bati ntibikunda bamwe bati ntidusubiza abandi bati ntibadusubiza banti dusubiza baca bicisha ku cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu twakorana nawe aja kuri kote yabo ntibikunda kugeza aho mbere bamwe bavuze ngo CNTB ni ikindi gitero caje cyo kurwanya abatutsi citirirwa ubwoko ni sentare yashizweho yo kunyaga abatutsi ija ngaho bari mu vy'abahutu bahuye bagomba rero babandi banyaze ivy'abandi bace bagira bukriye ubwoko nukuvuga buri mututsi wese yumvemo yuko yohagura hagwanya CNTB yego kameme benshi twaravuga tuti no ibintu sivyo none ko CNTB iriko yaka abantu ibintu batwaye by'abandi je mbahagarika ikintu natwaye ndabirindwe na kabiri je siho nari sinari bwavuke none hababesha ngo ni cy'ubwoko je bindaba gute wavuga n'ubundi bamwe baravuga ati ibintu sivyo kwera no kuvuga hari abantu bagomba kwinyegeza inyuma y'ubwoko bw'iwabo bose bahagurukire rimwe bagira imigumu cyangwa bakomeye induru bati mutaravye neza ubwoko twese turamerewe nabi iki kintu kiraturenganya ndavyibuka yuko yahavuye ico kibazo gitwara kwa president Nkurunziza aramubwira ati ikintu cya CNTB kidahagaze twebwe turadivorce yego muri ico gihe cyabaye ni president Nkurunziza aravuga ati umviriza ntigitera ingorane zana abantu biwanyu nanye nzana abantu bo ngaha biwacu no kuvuga impande zibiri abahutu n'abatutsi noneho bagende bicare hamwe batwigira iki kibazo baduha raporo muri ico gihe rero muri vice presidence hategeza guca hagenda urumva twara abatutsi benshi niho twahakora abakonseye bose twara abatutsi uravyumva baraduha turicarana baraduha amategeko bati buri mugira muje guhura na equipe yo muri presidence mugabo igere muharira no guheraha mukagarukiraha ikintu cyitwa kwemera ko basubiza jamais imwemere niyo konsiye twadutwaye tugenda urumva twese kuvuga ibihanganga by'abatutsi biyemera kabisa turagenda duca tujya gukoranira ahantu habera muri hajya habera ntuze conseil des ministres ndibuka ico kiganiro cyari kirongowe na general Arengiyome Bunyoni niba ari chef de cabinet civil no kuvuga abahutu bicara naye twicara inama ngiye chef de cabinet wa president na chef de cabinet wa vice president inama irasekera je nicayeho je vraiment mumba muzoze murambara cyane kuko byo kuri kunesheje ibindi byose cyandekura kabisa baraharira ivumbi riraguruka bamwe baravuga bati ntibishoboka ingene umuntu yogenda akagenda ataye ibyiwe ariko araronderwa ngo yicwe agahunga yagaruka bagaca bavuga ati n'ibyo ntabisubizwa ntibishoboka aho nta butungane burimo bamwe iwacu nabo bati negative leta iraviza amatongo nigenda ibaha yandi mugabo ibyo basanze birimo abandi abo barimwo nabo ntitubasohora ngo bavemo none bashabaja iyo myaka yose ko baze ko amatongo arayo wabo urumva harabura kumvikana nari nsigaye kuvuga jenyene umutima wari kurangwanyiramo none ubwa mbere jewe naje ngaha nambaye casquette y'ubututsi sivyo ariko nubwo n'umutoze nkaba ndi umuhanuzi mukuru w'icegera cy'umukuru w'igihugu ndi umukozi w'Imana nari umupastor ico gihe none ngaha je mpagarara kukuri ndambajisha abantu batatu nambaje abantu batatu namwe ibintu genda bigira gute nibuka uko bamaze gukubita kumeza ati namira hetse ubu mutima bati ntumva utavuze cyaraduza ukuboko ndasaba ijambo Muzo generale Bunyoni avuga ati ibyo muvuga twabyumvise no kuvuga ntacyo twumvikanye nawe ntacyo uzagishasho uzana ndeyo sister navuga nti nyakubaho je simva hanaputse kuko nanje mfise cyo ngirashikirira
haba baravuga bati okay ntacyo vuga turavuga nk'iby'abandi twabonye aho muhagaze rero cyambere nakoze nabwiye nti baza nsaba imbabazi abo twazananye ikintu kiba casquette y'ubututsi mbaye ndagishire ku ruhande cy'ubwoko ndashize ku ruhande jengera nambare casquette y'umukozi w'Imana mvuga ukuri yuko mbone ukuntu mbona ibintu ntimuhave mwibaza ngo ndabahemukiye icyo ngira mvuge nico nemera nico mpagararako kandi ingaruka zibija kunshikira ndazizi ati ibindi biki ndavuga nti bagenzi kugira wumve umusonga wundi wishira mu kibanza ciwe nishize mu kibanza cy'abo bantu bashikiwe n'ibyo byago by'ihonyabwoko by'abahutu bagacika ku icumu bagasiga ibintu byabo ngaha ibikomere bajyanye mu myaka 40 hari umurigeza kibavura uno munsi kumbure kubw'amarira yabo no gusenga Imana yabashiriye icanza barasubira baragaruka umviriza aho ibintu bigoreye asanze ibintu byiwe biraho bavuze ngo ntibamuha mugabo mwiyubwira abo bantu ubwa mbere nta kwishuje imyaka 40 ba muri mitongo yuri kotesha iyo myaka 40 umurije menshi inzu yiwe ntavuze ati jewe ndaharuwaruwaye kuva ngenda kuko ni wayibayemo ibyo atagusanganye ntavuze ngo nibura bimba avuze ati basi uko biri kose subiza utuntu twanje none mbaze ubu mu isoko muri viraha umusuma akoze umufuko w'umuntu amutwaye amafaranga umusuma aramufashe bamufatanye itongo n'amafaranga yamutwaye aracyafise mu kiganza yesu uwo musuma yoca avuga ngo yaye naho mumfashe mukayamfatana nk'uko uri mu mufuki we nitubare tuganire kuko je ntayo ndamusubiza niko bigenda icambere kamene gitangura kuba nuko bafata ayo mafaranga yaramutwaye bakayamwaka bakayasubiza nyenewe bagasigara baharira ku ngaruka z'ico cyaha cyakoze jewe uko ndavyumva ntitaye kuri rimwe twari ko turitwa ngaha twese je mbona yuko n'imiburiburi kugira uwo muntu abanze atore mitende yikomere yarafise bo musubiza ibintu vyiwe batamugoye ahubwo bakamusaba n'imbabazi ku byabaye kubera nyene turiko turagomba guhamba kahise tije ndaho mpagaze cyangeza inama kirahera abo twari kumwe twasuye inyuma je umenga ngo ayimibere bashika kwa vice president ariwe databuja bavuga ati tugushijishano wa munyamware wanyu ibintu akoze ntibibaho araduhemukiye ibintu akoze kandi babandi bose bagiye bavuze bati umvuga kuri niwe twe turagora nshitse nkurikiye ngo ngiye gutanga raporo mu bandi banjugunya hanze koje ntibikunda mugabo niko kuri nari mpagazeko kandi ingaruka nazibona navuga nti ntagihamagaze hamwe n'abandi icambere nkoregwa no kwirukanwa mu kazi aranyirukana mugabo reka mpfuma nyirukana mwa conscience yanjye itandemereye ko navuye gushingira intahe ikinyoma kandi umutima wanjye umbwira ukuri ariko kandi ko byagenze iminsi mikeya yaranyirukanye ariko uko biri kose nagiye tete hote kubera abo twahura bose natwari ko navuga nti wewe nubwo kiri kurakora akazi uri umuhemuri gito nta kurufise je nije navuze ukuri urumva ni byiza yuko abantu bamenya ingaruka zabaye nuno munsi ugiye kuraba iyo sentare iracariho ariko hari ababurana amafuti hariho n'abaguye mu mporero kubera hariho abantu bari babizi ko impera n'imperuka ayo matongo banyaze ayo mazu banyaze bene bashobora kuzogaruka bagaca bagenda bakayagurisha bagahindura amatitre bakayandikako bamara kuyandikako inzu bakayigurisha uwo bayigurishije ko ntiyashobora kumenya ngo iyi nzu
niyo umuntu yambuwe 72 igihe cyariho kwabiho nyabwoko ry'abahutu ntavyo yamenye ukayigura ambone diforme ukabamwe uzi ngo ni inzu yawe abana biwawe baze ko ari inzu ya papa inyuma y'imyaka 40 mwene yarashitse asesetse azeye n'ibipapuro byerekana ko ari iwe nukuvuga abo bana bo nyene wabyara baravuga ati papa kumbe umwicaye kumbe baduhenda ko ari wacu hari inzu wanyaze benshi bahagwa muri ico gikomere cyo kumva yuko babaye mu muryango wiswe yuko watoteje abantu kandi atabyo bari bazi urumviza n'ingaruka zinze kugera mu nyuma ni byiza yuko abantu bicara bamenye ngo ikibazo kibaye ntibacisangize hageze kwibuka ikintu cyashikiye bose nibaje mu mwanya umwe abashinga ntaye badashinge bose abarire bose nimba bavuga ati plus jamais ça bose bibera icyarimwe mugabo we ntuje kwisuraja ariko umusonga wundi ukimumugaraniyemo nawe mwugururire nawe yumve ko yego bavuze ko mu Burundi hashobora kuzoba ihonyabwoko hategurwa ihonyabwoko ku batutsi mbega mwebwe muvyitegereje neza mubona bishoboka vuba yego nibaza yuko ibyo ni ibintu bya politiki abantu bagira kugira ngo bashobore kwakiza intwaro canke bashobore gutera ubwoba abantu kuko hari abantu mu bwoba bw'abandi bo babwungukiramo mu guhagarika umutima kw'abandi bo babyungukiramo mu guhunga kw'abantu hari abantu bahunga ubwoba akumva atejo biracika mbe ndagenda hakiri kare basanga babyungukiramo mugabo simbona indisi bafatiye ko kugira ngo bashobore kuvuga yuko uno munsi mu Burundi hagishobora kubaho inyabwoko ntibishoboka ivyo vyavuzwe na General Kabarebe avuze yuko mu Burundi hashobora kuzoba ihonyabwoko kumbure arabishije amaso ya kure nk'umusirikare ku rugamba yabonye byinshi bitandukanye yakunda koko anje biba ibya mbere hoho nibaza yuko sinzi ngene yabiravye sinzi integuro zavyo ziriko zirabera we kahazi muga twe turi ngaha mu gihugu no musugiye kuraba ingene cyubatse burya ivyiyumviro byose biyobora igihugu biva hejuru ku mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yavuga ati nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya abantu bose twarabuze twarabihombeyemo ivyadutandukanye intambara zose uno munsi ugira uraba ingene ariko arubaka igihugu urabona ko ivyo bintu nta n'umuntu ariko aravyumvira ngaha petete ko ari ivyiyumviro byo hanze biba bigomba kuza nk'utwondo tugwa mu mazi meza bigwe mu mitwe y'abantu mu mitima y'abantu bitekaniye noneho imitima isubire hejuru kubera abantu bamenyereye kuba barusahurira mu nduru ivyo ntibikunda abarundi baramaze kumenya ukuri umuhutu arazi yuko umututsi atari umwasi wiwe n'umututsi arabizi yuko umuhutu atari umwasi wiwe ivyo barabizi nico gituma umwana ashaka ugiye kuraba uno munsi urashobora gusanga umwansi w'umututsi mubi yicura ko yona mwica umwanya wari wose n'umututsi mugenzi we zivyo nico gituma n'umuhutu arashobora kuvuga ati jewe umwansi mbona yondangiza ugasanga n'umuhutu mugenzi we bigaragara neza yuko umuntu arashobora kuba mubi ku giti ciwe umuntu arashobora kuba umuntu w'extremiste ku giti ciwe muga kuvuga ngo bose sivyo ntibikunda hanyuma ikindi naco kiriho kiba gituma uvuze yabibonye akabivuga siwe twokwizera kuko siwe ariko arabiturabira ariko no mu bantu akomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko ninde adakomeye bivanye ku akomeye giti ciwe akomeye mu gihugu ciwabo none hari inshingano afite canke abatutsi bino baramutumira turaturabira uzuraturabira we nihagera tuburire sivyo ivyo je ntavyo nemera ivyo kwikomeza ni sawa mugabo jewe ndabizi neza yuko uwo ndabira ko umutekano wanje ukwiye so mu kindi gihugu oya je ndawirabira ikindi naco igihugu cyubatse gute none abantu bose bari mu nzego z'umutekano z'intwaro b'abatutsi bose byarateguwe harabura n'umwe abimenya ngo aburire bene wabo
bijya kuvugwa n'umugabo w'iyo hakurya wibaza ko ntibishoboka umukuru w'igihugu yama ari hafi bari kumwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu n'umututsi yego sivyo ndagucapira akantu gatoya gusa ingabo z'igihugu komandema yazo uhasanga umuhutu n'umututsi uriko uranyumva iperereza y'igihugu uhasanga umuhutu n'umututsi mu ntara buramatara baye umututsi usanga ba komiseri n'abandi bose baba bari kumwe ku buryo atanu ubusinye igipapuro uwundi atakiravyeko ndiko nakubwiye dufise umuhuza w'abarundi sivyo dufise inzego zubatse ku buryo nta kintu tuza kuvugwa ngo twihereranye iki n'iki habe n'umugambi uri ku butegetsi uwutwara n'umuhutu icegera n'umututsi mu bakomiseri niko bimeze gushika no mu mbonera kure hasi abo bantu baravanze none abo bantu bose barasinziriye ihunyabwoko riko rirategurwa harabura n'umwe abimenya bibona uwundi muntu atari ngaha twebwe icizere ntitugifitiye abo bandi turi kumwe nihagira ikiba nibo bokitubwira umugabo mu gihe ataco babonye wewe wakibonye ugikuye wibaza ko ahubwo niba bavuga bati ryoba twebwe dufatiye ku migenderanire dufitaniye cyane kuco twifuza kuri iki gihugu byo tugirira ingaruka ndacha byo duha inyungu ariko sivyo wibaza ko yabivuze kubera iki yisunze iki tabyo nibaza simbona ico kwisunga ni mugabo kwibaza yuko none numutabaza w'abatutsi bose oya oya nico ndiko ndabasa rero nibaza yuko siko bimeze kuko je nibaza yuko abantu botekana twe turatekanye tubazi yuko ikibazo kihari muri iki gihugu cacu nta kibazo cy'amoko kihari oya cyararangiye kabisa bo ni navyo mu bintu abantu benshi bakomeza bagaruka ko bavuga yuko mu Burundi akazi c'amoko gihari ariko kandi hari n'abandi bamwe bavuga ati no uko biri kose hari ikibazo c'amoko mbega mu gisirikare mbega bare bangahe bakavuga ama pourcentage y'amoko ahari ugasanga berekana yuko naho nyene hariho nabo nyene abacecejwe bavuga ati ni muhore mwebwe kugira ngo haboneke yuko atakazo c'amoko gihari baje bahora mbega koko aho ni wawo si wacu twe wacu nta marega mu jambo oya ninde yahojeje wundi we nturi kurambaza akakwishura yego none ninde yahojeje wundi ntawe ninde ni imvugo zo gucanishamwe abantu bagira uribuka yuko no muri izi by'intambara bavuga ngo hari n'abavuga ngo Kongo wari kwa rwego basoda batutse gusa ngo baje kugwayo sivyo cyo sivyo kwari kugira ngo bagene gute barabe yuko igisirikare cyo cika mu kabiri bo bavise inyungu bavyungukamo maka urabona ko ingabo zacu zirazo kuri zirazo nyene zimeze niko rimwe ni nite ifatanye ntiwoshobora kugaragaza ngo batandukanye ngo bigaro ntibikunda oya ntibishoboka mugabo babandi bafise nyene n'ubundi iyo mvugo yuko bokononera umugambi nyene cyo makuru y'igihugu ukwegeranya abarundi bawumuteshe canke bawuburizemo nizo mvugo bagomba kuvuga nukosha nukoma kuba imbuto mbi mu bantu aho rero twebwe tugomba kumenya ukuri nukuhe umukunzi n'uyuhe uwo twoyoboka ninde ku mbuga ngurukana bumenyi hagiye hatandukanye hari ugwaruka rwinshi ruhimirizwa n'abategetsi batandukanye gucyoza canke gutuka abubahwa ngamugu cyacu cy'u Burundi kubgawe ubona gute aya misango mu kirundo bavangurira nabi ugatukwa n'abakwe je mu bisango bajya abantu murabarenganya iyo mbonye umwana w'unaka yubahwa gatuka umugabo angana se cyangwa umupfasoni angana nyina umuvyeyi yamuvyaye kumva ntacavuze abo bakamutera intege bene bakamukomera amashi menya yuko uwo muhana atakigenda guhera kuri se na nyina n'abo bana bose ni abantu b'ibitandero nta muntu yarezwe yifatira mu gahanga umuntu amusumba ndetse n'uwusumba mwogira ibyo mupfa mutumvikanako
mugabo hariho ibintu abantu badashobora kubahuka. Iyo umuntu avyubahutse rero menya ngo abo umuntu hariho abantu usanga baje babita mu Congereza ngo n'aba no future ntakazoza kuko ni ikintu kibi cyane kwereka amahungu yose yo kuri gitandero kuko ataya muntu usonera yabaso canke cyangwa umuntu agusumba gucibaza ngo n'ubuhizi nta buhizi burimo. Aya nta muvyeyi yifuza yuko umwana wiwe yo kwitwa igitandero ku gahinga. Oya ntawe abubahuka kuko ugasanga koko avuze amajambo mabi ariko kandi ugasanga n'abavyeyi canke warakwiye gukubita akanyafu ariko arogeza arikashigikira kubwawe bibona gute? Abavuze vya mutumye ya mwana bagamburuka agamburukiye abavyeyi biwe kandi mu bisanzwe burya umwana icitegerezo ciwe muri byose umuvyeyi wiwe. Ni wasanga umuvyeyi atagira indero niki niko ndakubwira burya wewe uzurabe karaktere zawe nyinshi nimba wakuranye umuvyeyi uzosanga musa. Nta muntu yo kwishima ngo avuze uruhu akoma amaje avuga ati umwana wanje ntagira indero, umwana araze gutukana n'igikoko mu mikomo n'uwa mbere nishinyaguza ntawasonera uco uvuga ngo navyaye neza. Mbatera amashugwe nabo ati uri wacu kabisa aho nyine. Reka nakubwire ntuze Frank mu bintu vya mbere ngaya kandi nanka n'umuhigi aja guhiga yamara kubura ico yagiye guhiga mu kukibaha akabanza kwisha imbwa zashirutseko. Jambo yakomeye cyane. Jambo yakomeye. Umuhigi mugenda n'ubwenge. Yego. Je muri mu bwenge bwinshi nibaza yuko mashobora gusesanguramwo karakame kuri gidasanzwe. Umuhigi agenda kwica igikoko yamara gushikana agenda guhiga yamara kubura ico yagiye guhiga imbere yo kukibaga akabanza kwica imbwa yashuhuye. Tamufashije arazishuhura ati fata wakisigarira hariya. Ni kirundi kivugiye mu migani ushaka kwisigura gute? Ni mwisigurira abari n'amatwi ni mu byo kwibabwira amashengi mwisigurira. Yego. Yes, muri komate yanga munsi nizera neza yuko hari benshi bamaze kuvuga byinshi bitandukanye, bamaze kubumbura kanwa, bamwe bagashima ukuri uvuga koko ataho wegamira. Ariko koko hari abantu benshi bazize ukuri. Je nabisaho neza ufise yuko uzozira ukuri kwawe. Ariko urwo rupfugo bari guhiza. Mwemwe mutinya gupfa. Ndakubwire ntuze Frank twimyaka yacu ikirakura ikirigira imbere ku buryo utobuga itego ubwo n'umuntu ngo uvuge cyo ukore nabi uko abishaka utinya ngo yokwica. Mbega umupfu yo kwica umuntu gute? Ntibishoboka. Mu bintu vya mbere ntagira mu buzima n'ubwoba. Mu kintu ntinya cyambere kibaho n'umutima wanje. Iyo unyagiriza ko ndi mu ikosa ukanyagiriza ko ndi mu kibi nitiro ntajyo ndonka. Mugabo kubabazwa nuko navuze ukuri kandi utashaka uko kuri nagomba kuvuga ukibaza yuko ntega umutego cyangwa ukagomba kungirira nabi ntacyo bitwaye. Oya kuko nubwo wopfa ntuze uzize ukuri abantu barabimenya. Yego. Ati naka yapfuye azize iki? Yazize ukuri guhagara ntuzobura uwa mbere. Nejo ntuzutinye kuvuga ukuri ngo ukubwira nabi turi uwa mbere. Hariho benshi bagiye uko. Ikindi naco ntawuhamwa mu mbazi ibiri hambwa muri imwe. Vuga ni wowe gusa. Ni wewe wenyene. Ariko nujya yoba bikoze nawe yiwize kumiranga imurindireye. Yego. Rero hageze kugwanira inyungu z'igihugu tukagenza umugongo. Genda mukuri
imyambi imuhure nimba yo gutobekeranya utembe mugabo uri ku rugamba hagaze guhagararira ukuri Paulo yandikiye abanyekorinto ati twene cyo kurwanya ukuri ko turi mu ruhande gukuri ureko uranyumva kiraza kugenza umugongo hageze ukuri hageze kudefanda umuryango nimba uri umugabo mu rugo ntukagenza umugongo iyo ntambara ni yawe nubwo yo guhitana uvuga ati intwari irataje yapfuye reka rwanda umuryango rero ni byiza yuko abantu mu gushikiriza ibintu cyangwa mu kugira aho muhagaze mu kuvuga ukuri kuvuga utitaye ku ngaruka bamwe mu bakunzi bawe bamwe mu biyita ko ari abasesanguzi batandukanye baragusesangura bagagusesanguriramo babona yuko nta mukozi w'Imana yarakwiye kuzaraja muri avuga ibijanye na politike avuga ku bijanye n'imibano hagati y'ibihugu bitandukanye koko yakwiye kuyobora intama ziwe akazishikana ku gakiza tuje bivuga ko iki none wewe aho twaganiririye mu byo navuze byose byari byerekeye politike cyangwa imibano y'abantu hari icyo waneguyemo oya ninde numwe mbe none kuba umurokore cyangwa kuba umupasitori cyangwa kuba umukizwa ni ukubura imburakimazi mu ntererano zofasha sosiyete yawe kubaho neza politike yose yubaka amahoro politike yose ivuga ubumwe mu bantu politike ivuga umubano mwiza politike itesha abantu ikinyoma politike yanka agasuzuguro iyo je ndayikina neza cyane mugabo iyo kwagresa abantu ntayo y'ikibi gupanga imigambi y'ikibi sinojamo mugabo nimbura umuntu muzima ugomba kugira ikimazi ugaragaza mu mubano cyangwa mu iterambere ry'igihugu cyawe noneho nsanze se ku kazi noneho akazi irimo sosiyete y'abimuhiri wacu si sosiyete ya leta none kandi ndi mu kibanza nyine nica ega amadini yarabaroze mwebwe ni habubwira yuko kujya mu bya leta ari kwivanga oya ni intererano byana kugira ngo sosiyete igihugu cyanyu kigire aho kivuye naho kigeze terera none urabona abantu bosigara inyuma ari abakozi b'Imana oya none wowe ukorera Imana gute uri mburakimaze mu bindi haze idubu iza gusambura abantu isambura umuryango isambura igihugu cyawe wowe ucunyika uti jewe ni haleluya amene Mana ni wigwarize hama nawe yakuremye wirogere gute utanga inyishu y'ibintu ubutumwa bwiza bubwira abantu kureka kubisha bureka bubwira abantu kureka kurementaniriza abantu bureka kugomba kwifuriza ikiba abandi none je nzohura n'umuntu yivuze ikiba abandi mpure nce mpunga shitani bishoboka oya bibiri ivuga ngo tumugwanye nawe azoduhunga jewe ndi mu ruhande gukuri ikintu cyose kizoza cyataka igihugu cy'iwanje kikaza cyataka umuryango wanje kikaza cyataka sosiyete ndimo zogwana mu bandi yes ibyo ntibinya ko kuba umukozi w'Imana ntibinya ko ubukristo ntibinya ikintu na kimugabo icyo ntazojamo no kunyereza ibirenge njana mu kibi njana mu kinyoma mugabo kindi ntacyo womenya ibyo by'amacakubiri yanyu n'ayabandi niba mukiyahagazemo ibyo biraba mwebwe jewe nzi yuko amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba yavuye nta muntu agira urwanko rwa mugenzi we ngo azobona Imana nta muntu nka mugenzi we ngo azobona ijuru ibyo ndabizi mugabo nimba ugomba mu kiburi kurakora cyangwa wifuriza naka cyangwa wifuriza abanaka ko apote mbaga agushigikira oya bizokunda nyuma nushigikira ntibikunda ukuri n'ukuri kuvuga ngo urakomeye mu karere bose barakubaha ibyo ni iby'iwawe nta buzima bwanjye yashyize mu maboko yawe umunsi wanjye niwagera nzotaha ariko nzotanga raporo nziza Imana niyamara kutwakira twese izogosora uwagiye nabi tujugunye hariya muri wa muntu ariko je nacyo bintu mwaye ntibikunda rero yes mu gusozera ikiganiro cyacu ni gute mu karere umuntu yotsimbataza ko kamahoro abantu bose nibabona inyungu rusange
ntibabona inyungu gusa kuko umubanyi wawe muri kondane ku bana ubuzima bwose ntuzomwimura ugombe wumva utamushaka utamukunze utageze gute araho muteza kumenya ingene mubana nawe nimba uvuga uti ntitugenderanirana mubane muga mwubahana ntukubure ukuburira kwirembiwe guca uvuga ngo kubera ngo ntamwemera ntamushaka ibi byose azokubura nawe abigusubitse none muzokuburana mushira ku marembo wanyu gushika ryari nimwumvikane wewe nturimbutiro banuye uvuye ngo niwe insongo niwe wowe umukuru wenyene niwe ushoboye ibintu wenyene na nyina wundi aravyara abahungu oui Tusha gusuzugura abantu bose mu bana cyangwa gusota abantu bazokubwira ngo namahoro ngo nisaba ngo turemeye kubu tugendera ku mitwe wapi oya nibikunda ugomba kumenya ingene ubana n'abandi mu mahoro y'akarere vuga amahoro nyene kubera ko uvuga ngo urukundira amahoro y'uwawe amahoro y'igihugu cawe amahoro y'umuryango wawe ubanje guhungabanya amahoro y'umubanyi tushobora kuyaronka mwese mukaba mu mahoro utarinze guhungabanya abandi umvikana ingene mu bana menya umurongo ntarengwa sivyo umugabo ntiwibaze ngo abantu bose ngo nipaka banyunamire ngo utavyemenda mu nyura kwizosi ndamwica uzobica ubamara ntibikunda ntibishoboka rero menya umubabaro ufise nimba ari ikintu cagushikiye ko n'uwundi nawe ababaye mwubahize umubabaro wiwe ubiha agaciro ibyiwe nawe agaciro ibyawe mugomba kuvuga ateka mwese ibyayo nta gaciro nabiha mwese mugomba kuha agaciro ibyo wanje gusa bazokora ati wowe uri uri nisoma selection ku buryo wewe twese tukurigata ku birenge bikunda rero nibamenye yuko amahoro twese turakeneye abantu rero bagomba gucanishamwe abandi nibareke abantu babana amahoro bubahane bakorane bagenderanirane mugabo harimo kubana icyo kintu kitabayemwo ukagomba yuko ubicara ku mitwe bose umunsi umwe amadosi yabo azoruha bagutikure hasi bavuga ati wapi uraturemereye turarambiwe rero abantu nibaje hamwe bubake d'abord umwe wese yubaka igihugu ciwe undi yubaka iciwe hageze kugenderanirana naho habeho kubahana yes apotre tuyaze byinshi bitandukanye byubaka cyane cyane kubahuye n'ubwicanyi budasanzwe bwabaye mu karere ndetse n'agiye hatandukanye ndetse no kwisose muri rusange ariko bamwe bagakomera kugira ngo koko nibikomeze kubaganza bijya bintu twaganiriye byinshi twatanze inyishu nyinshi zigiye zitandukanye ariko kandi nizera neza ko hari abantu benshi basanzwe gukurikirana bumva amajambo yawe bumva uko uruvuga kandi bagukunda baho ubutumwa basa abantu bagukunda bari bahezagire kandi bahindure ndabashimiye cyane amen yes ndabashimiye cyane gose kukanya mwanashoboye kuduhereza karibu n'ikindi gihe yego ibyo ntashoboye nzobabwira genda mubariza handi ariko icyo nshoboye kwishura no guterera nzogiterera yego yes merci beaucoup wose wadukurikiranye kuva ku ntago ku mpera yari Apotre Isidore Mbayahaga twago tuyaga byinshi bigiye bitandukanye kubijanye n'akarere kaje duherereyemo kugira ngo dushobore gutsimbataza amahoro n'umutekano merci beaucoup